ariko urumva uca wumva ko twebwe turafise ibituraba tegereza gukora nko kugira ngo nyene urugo ruba ijuru rito, turafise ibituranga ijambo ry'Imana ridutegeka, kandi n'abagabo nabo barafise ibibaranga ijambo ry'Imana ribategeka. Urumva ngo nk'uko Kristo yiguze ishengero yararikunze araryigura. Urumva ishengero ni ikintu n'abantu b'abanyabyaha, abantu turi mw'ishengero, umuririmbyi aragenda agasambana bukeye ntagaruka kw'ishengero, Kristo ntamwirukana. Urumva izo ni inshingano z'umugabo akwiye kumenya ati nubwo umugore yaguye muri iki kintu, ko anyituye kwa guca bugufi k'umugore, ubundi abagore dutegerezwa kwama duciye bugufi, kwama twubaha, naho twogwa mu kintu mugabo tukagenda imbere y'abami bacu tububashe duciye bugufi. Iyo wakoze icaha uhaka kugenda upfukamye kugira ugende kubibwira pastori ati jewe namenje, rero n'umutware wawe ugenda ngira kumwe yahora kubona atari kuri, umubwira ati namenje, nawe kubera wa mutima uri muri Kristo Yesu uri muri we aca akubwira ati mbarira wahuye n'iki, bimeze gute? Umugore rero ca kintu burya ntazogisubiramo. Urugo rwiza ni ijuru rito ni ikiganiro twatanguye aho tuza tuganiriza abarundi tunabigisha ejo twavuze ku mukenyezi, ukuntu umukenyezi w'ingare asambuza urugo rwiwe ayiwe maboko. Uyu munsi reka turabe ku nshingano z'umugabo, n'ubundi turi kumwe na Riziki Shimira Imana. Twagomba turabire hamwe rero inshingano z'umugabo nyazo, uko umugabo yubaka urugo rwiwe, inshingano, kuko abagabo benshi barataye inshingano zabo mu ngo zabo. Tuguhe ikaze na karibu. Murakoze cyane, nizere ko mwamaze kumva amazina yanje, ntasubira kwidondora ukundi. Yabwiye ko nitwa Shimira Imana Riziki. Uduze akajwi nimba bishoboka gatoya gusa, ariko ni sawa. Reka rero dusenge Yego. kugira ngo Imana nyene inkomezi ibane natwe muri ibi vyigwa, irushirize kudutahuza kugira ngo bikunde twubake ingo nziza zihesha icubahiro. Mana turagushima, turagukengurukiye cane, uri umukunzi mwiza, uri uwera wa Isirayeli, uri sega w'amahanga yose, uri igitare kitanyeganyezwa, uri ubuhungiro bwacu ku murango no mw'ijoro, uri ivyizigiro bizima, uri ivyirato vyacu Mwana. Nuhabwe icubahiro, watugiriye neza ukadushira mu ngo, izina ryawe niryubahwe, izina ryawe nirishimwe mw'ijuru. None rero iyi saha turaguhaye ikaze kubw'iki cigwa, kugira ngo urushize kudutahuza, urushize kutugirira neza. Mpaye kaze mpwemu w'Imana, mpwemu wo gusobanura mw'izina rya Yesu Kristo, asobanura imitima yose iri kumvira ijambo, kugira ngo adushoboze gushira mu ngiro ico rivuga uzoba ukoze. Naba ari twebwe, izina ryawe rishirwe hejuru, kugira neza kwawe, mpwemu uhoraho yururuka dukikuza imbere n'inyuma, icubahiro kibicaye muri byose ari mw'izina ry'umwami wacu Yesu Kristo. Amen. Uyu munsi rero, ejo twarabuze ku bamama, abamama twaribuze cane, biraryoha. Kumbe abagabo bavuze ati ha twe turarusinze bambaririre tiyaje, abapapa mwese munyaruke tiyaje, umunsi w'umwete. Abapapa bavyumvise. Ego kabisa nibanyaruke tuganire twigishe. Ndanze y'ijambo nyene yayindi urugo rwiza n'ijuru rito. Turabisoma mu Banyefeso igice ca 5 n'umurongo wa 22 gushika ku murongo wa 25.
aho ku murongo wa 22 hatubwira ngo bagore ni rimwe ryejo ngo mugamburukire abagabo banyu muri byose. Urumva muri byose ni rimwe mm, twamye tuvuga ejo. Duca mm, dusimbira rero ku murongo wa 25 mm, aho Imana ubwayo yinginga abagabo mm, akababwira ati bagabo mukunde abagore banyu nk'uko Kristo wenyine ubwiwe yiguze ishengero. Umve yaradukunze aratwigura. Urumva ukuntu umugabo akwiye gukunda umugore wiwe, ngo mugabo ukunde umugore wawe nk'uko Kristo wenyine yakunze ishengero kandi akaryigura. Aho rero naho umugabo wese aca yumvira ati burya by'ukuri umugore wanjye ndamukunda gushikaho nomwigura, biragoye. ndakunda urugo rwanjye gushikaho numva ko no icoza gutera umugore wanjye noce ndagifata nyene kikavuma kinyica. Mm, Aho rero ni icigwa c'umugabo, umugabo niwe aca yiraba. mm, Ahandi naho mm, aratubarira ati mm, kuko umugore ishengero, umugore niryo shengero, twarigiranije n'ishengero. Umugore ntabwo ari mwiza, turi abantu b'imbombovu niko Bibiliya ivuga. mm, Turi abantu turakara, turi abantu dushavura, turi abantu nyene dusanga twanibagiye inshingano zacu. Ariko ijambo ry'Imana ritubwiye gute ngo ukunde umugore wawe nk'uko Kristo wenyene yiguze ishengero. mm, Ishengero si ryiza, mm, ishengero baragenda bagasambana bakagaruka mu mm, ishengero mm, kubabaza Kristo. mm, Ishengero baragenda bakicana bakagaruka mu ishengero, mm, ko no kubabaza Kristo. Ishengero riragenda rigakora ibyaha bitandukanye kandi bazi ko icyaha ari icyaha, mugabo bakagaruka hehe mu ishengero. Ariko umwami wacu Yesu Kristo ntacyo aguta ngo akwirukane ngo genda genda. Yamateze ibiganza tikumbure azoshobora yihanure, kumbura azihana, kumbure bizogenda neza. Kuko hepfo ku 25 harabandanya hatubwira ati uko Kristo yeza ishengero kugira ngo azoryishire ritagira agasembwa canke amarabaga, aba ariko n'umugabo wiwe akunda umugore wiwe kugira ngo amwishire abe umugore we bwite atagasembwa atamarabaga. Nawe ushobora umugore akundwa n'umugabo usanga iminsi yose yamanezerewe, iminsi yose usanga agenda aratwenga, usanga iminsi yose abo bahuye bose baribwira ati urya mugore murabe neza urya mugabo wiwe tikumbure ngira sinzi. Niryo jambo ry'Imana rero kuba mm, papa, mm, aho Bibiliya iriko iratwingingira twebwe twe yaratubwiye ejo kububaha, namwe irababwiye kugira iki? Kudukunda nk'uko Kristo yiguze ishengero. Naho twokora ibibi, naho twoja hehe, muguma muteze amashiti, erega araza, erega naho ari buze sindamuta, ndamwegera nk'uko ari mbombovu kuko n'akabavu kamwe nawe uca uvyumva nta nguvu kagira. mm, Hama ndamwakire, hama muri bwa bugwaneza naho muri rwa rukundo, kuko ijambo ry'Imana rikubwira ngo urukundo rurihangana ngo kandi rugira neza, mm, ngo rwemera byose, ngo kandi mm. rukarinda byose, ngo urukundo ntiruhera. None ku bwawe Ego. nk'ubu turumva ko abagore n'ibyo ni imbombovu, ariko hari ukuntu ushobora kuba imbombovu ukarenza urugero, ugasanga kumbure nk'akarorero, nubwo wumva ngo umugore ukunde umugabo ukunda umugore wawe, uba ufashe umugore wawe ariko arasambana nubwo ari imbombovu, ubwo ukimukunda koko Ego. fatiye kwirya Ego cyane. gute. Kubwira ijambo ry'Imana ritubwiye ngo nk'uko Kristo yiguze ishengero. Mm, Urumva umugabo agereranywa na Kristo. Numve mm, neza umugabo
ni igihangange ahubwo hariho benshi ngira batabitahuriye ababitahura baba je niyama umugabo notambuka iyi fyeri we none mm, umva ngo ukunde umugore wawe nk'uko Kristo urumva umugabo agereranywa na Kristo nk'uko yiguze ishengero mm, akadupfira kandi akatwigura niko rero batubwiye ko umugabo none ishengero ntubizi none ko rigenda rigakora ibyaha ariko abakristo twebwe tukagenda tukivayanga mugabo tugarutse tugaca bugufi iti data mbabarira data tugirira imbabazi ugaca usanga Yesu Kristo akubwiye ati ingo mu ruhongore nta kibazo wewe rero mu gihe umufashe ari muri ico caha icya mbere kimuramwegera kubera hatubwiye ijambo ry'Imana ryatubwiye ngo urukundo rugira neza kandi rurihangana rwemera byose rukarinda byose umugabo rero akwiye kuba avyemera nka Kristo akwiye kuvuga ati kubera ntegerezwa kumukunda naho yoja mu biki nzomwegera tuyage uko hatubwiye ngo urukundo ntiruhera ntucumuta ahubwo ucumwegera ukumva icatumye agenda ati ubwo nta shingano nuba ntakoze ko yagiye none ni iki ntagukoreye wicishije bugufi udatoye ya nkoni kuko itangurira aratubwira ati nk'uko umuntu akunda umubiri wiwe aba ariko n'umugabo akunda umugore wiwe umubiri wawe ni wowe ukubita umubiri wawe urawuha amazi yo kunywa umubiri wawe urawuha indi ugafungura neza umubiri wawe urawoza umubiri wawe urawambika urumva ivyo rero ngo kuko umuntu atobikorera umubiri abikorera umubiri we kugira umubiri we umere neza niko n'umugabo abikorera umugore wiwe kuko ngo bamaze kubana baciye bacika umubiri umwe nacishuye neza washishiye neza ariko rero hariho umugabo yigeze gupfungwa afungwa imyaka 5 afunguwe asanga umugore wiwe yaravyaye umwana mbere afise n'inda ya kabiri iyi ni inkuru y'ukuri si vya bindi umuntu avuga ngo yakuye ahantu umugabo afunzwe imyaka 5 umugore amugemurira buri munsi kandi yamusize akenye atazi yakura amafaranga amaze gutaha asanga yaravyaye afise umwana akuze w'imyaka nk'ibiri gutyo canke 2 n'igice asanga afise n'inda y'amezi makeya ya mugabo ndagufinze icyo yahise akora yatoye ubuhiri bagire ya myaka 5 uwo ndamuzi rero sizankuru ngo umuntu ngo araba kuri ya acara tora ubuhiri umugore amwirukankana umugore ati nyaboneka ibyo bintu byose nakugemurira nibyo nahabwa na naka sinamuvuga mu izina bucamumenye nibyo nahabwa na naka najye amafaranga naguhaye watanze y'igiturire kugira ngo bakore kure uvuye muri chambre de conseil nayo ndakayampaye none nibi byarashitse ntitwatuma tumuha abana biwe mugabo twaguma tubana umugabo ahubwo ntiyamwirukanye gusa yanamukubise kandi cyane none wumva yarakoze inshingano ziwe kubwabo byabigenda gute nkaho urumva nubwo abagabo tuvuga ngo uri kuvuga ati dukunde abagore bacu kujya Kristo akunda ishengero tubigure kujya Kristo yiguze ishengero ubwo mu by'ukuri urumva ko byoroshe ko nk'uwo yari kwihanganira ibyo bintu canke kubwabo byabigenda yari kubyihanganira canke yakoze ibikwiye mw'ico gihe okay murakoze cyane hama kubera hatubwiye ngo urukundo rurihangana kandi rwemera byose ngo rukarinda byose yari guca afata ndabwiye ati yari guca afata ko byari bigenze uko
agaca asanga afise umwana dufate n'inda iri mu nda, akaba yamusiguriye agaca bugufi akamubwira ati burya rero mutware wanje jewe ibintu vyagenze uko, yari gutegereza akamwumviriza kuko ijambo ry'Imana riratubwira ngo kwahukana ntikubereye kuba Kristo. Umukristo ntabereye kwahukana, ntibibereye, niko ijambo ry'Imana ritubwira. Ahubwo yari guca ashira mu cumba umugore wiwe akamubwira ati ni umugabo rero umwamikazi wanje nubwo wakoze ivyo, urabona ko ivyo bintu wakoze bitari vyiza. Kuko urumva ko n'uwo mugore yacumise mu mutima aravuga ati burya ry'amahera yose nazana yaraye urya mu ntama. Arashobora kuba yakoze icaha kubera ayo mahera, ariko abagore nabo bokwihanura. Umuntu agombye kugufasha nturinde gukora icaha, agombye kugufasha nturinde gutesha agaciro umugabo wawe, ariko iyo bishitse uwo mugore agakora ivyo akakwitura ati mutware wanje, mwami wanje, mbabarira, erega burya birya bintu vyose naguye mu caha kubera birya, ntabara mbabarire, ntuce ukubita, ahubwo uca ugenda mu cumba. Kubera abagabo bameze nk'Imana, abagabo ni nka kurya uzosenga Imana ukumva Imana ivuga iti rindira. Ijambo ry'Imana nirindira si ubwo nyene direct ngo ndaguhaye. N'abagabo niko bameze. Je ndamaze kubibona ku mugabo wanje, bashaka kumubwira amajambo 10 akakwishura rimwe, ayandi akazoza kuyakwishura uburyo cagiye wambwira wajya ninagiye kwiyumvira. Abagabo rero ni nk'Imana, hajya yari guca agenda mu cumba agatuza akimbira ati none uyu mugore wanje kambwiye ibi bintu, Mana nkora iki? Bishobotse agapfukama akinginga Imana. Ndibuka ubukwe bw'Ikana umuvinyu umaze guhera, Mariya yabwiye abigisha ati ico ababwira mugira iki mugikore, ico Yesu ababwira mugikore. Hama ico mpwemu w'Imana wumvise akubwira, kuko mpwemu w'Imana yari kumubwira ngo mukubite ahukana, mpwemu w'Imana yamana imbabazi, yari kumubwira ati ko aciye bugufi ntagire n'umuntu abimenya, ahubwo genda umubabarire. Kurya Kristo atubabarira ataco yisunze, niko n'abagabo bakwiye gutubabarira ata kintu na kimwe bisunze. Kuko haranditse ngo umugabo azorokora umugore wiwe, kandi n'umugore azorokora umugabo wiwe ari mu vyaha amuzane kuri Kristo. Niko n'umugabo afise uruhara rwo kurokora umugore wiwe akamuzana kuri Kristo, kubera umutima wa Kristo Yesu uri muri uwo mugabo, akamubwira ati nta kundi ariko ico caha ntuzogisubire. Uribuka wa mugore bafashe ari gusambana bakamuzanira Yesu, yamubwiye ati genda icaha cawe kirahari ariko ntuzosubire. Rero niko abapapa bakwiye kuba bameze, bakama bazi ko muri bo hategerezwa kwama imbabazi, hategerezwa kugira wa mutima uri muri Kristo Yesu, wa mutima wo kugira imbabazi, wa mutima wo kubabarira umugore ataco wisunze, atana kimwe, kugira n'umugore abona ati Mana warampaye, Mana warampaye umwami, Mana warangiriye neza. Uwo mugore aca atazira Imana kuko ababonye umugiriye neza. Nuko nacishuye ndumva ari sawa, gusa ntivyoroshe kuko mugabo gusa nanje vyarampaye kwiyumvira ati none nkako amwirukanye mm, nk'iyaba ari umugore yapfunzwe imyaka 5 mm, hanyuma agafungurwa inyuma y'iyo myaka, mm, burya koko asanze umugabo yaravyaye abana 2 mm, canke afise umwana n'uwundi yateye inda, burya mm, vyari kugenda nk'uko, ntiyari gushikira mu rugo. cyane. Ako kantu karatuma niyumvira rimwe na rimwe nkavuga ati mugabo nubwo twihagarara ku burya abagore, burya abantuzi bacu abagore turabarenganya, Mm, kubera bobo hari ukuntu nyene, kubera imico mm, cane muri Afrika niho ibi bintu bigaragara, kuko
mu bihugu biteye imbere hoho bafise ukuntu nyene umugore bamurutisha umugabo, ndabivugiye gutya. Hoho nibaza ko avuye nko muri prison agasanga yaribarutse, yohitamwo ko babana canke umugabo akamenya iyo aja, nuko amategeko usanga atunganije igihushane co mu Burundi. Umva nk'iyo ari umugabo iyo ari umugore atahutse avuye mu gasho agasanga umugabo vyashikiye, je ndazi bari kubana. Urumva ko abagore Ca tubarenganya rero, niyo mpamvu burya ikintu bavuze rero nanje ndagufunze ukuboko. Babwirizwa kumva ko n'abagore ari abantu bafise uburenganzira nk'ubwo dufise. Bishitse ugasanga yavyaye nk'uwo mwana mugo gusa biragoye mu mico nkatwe dufise, ikintu bita umuco nico kiza ciyongera ku ngorane, kiza gitera ingorane mu mi- mu mibanire y'umugabo n'umugore mu bihugu vyacu, mu gihugu cacu, aha twe tuvuga mu Burundi cane cane, kubera ko dufise umuco wo kumva ko umugabo ari ari umutwe w'urugo nk'uko wabivuze koko, kandi ko ari ntayegayezwa, uca umenga n'amakosa rero uwo mugabo yoyakora mugo umugore ntayakore. Ako kantu urumva ko nako kadutwara mu kindi kibanza. Mm. Okay, uyu munsi tugarukirize ngaha, nimba ataco wongerako. jewe numva akantu ka mbere akantu ka nyuma nosa n'uwongerako Mm. ako kantu uhereje ko ti umva ko umenga umugore canke umugore yoba ahohoterwa ugasanga hariho uburenganzira ataba afise, Mm. ariko dukurikije amategeko y'Imana, Imana iraturekurira ko dukwiye kubaha abagabo bacu Mm. kandi tukabagamburukira. Mm. Urumva muri vyose Mm. niko Bibiliya ivuga ngo vyose urumva n'akantu kaba kakwemeza ko ata kindi kintu na kimwe utokwihanganira canke utomwubahira. Mm. Ni wa mugabo uzosanga hari ikintu abuze, wa mugabo uzosanga akenye, wa mugabo uzosanga adafise ibi na biriya ubona ku bandi, wa mugabo uzosanga bimeze uko nyene. Urumva Bibiliya itubwira ngo tububahe kandi tubagamburukire muri vyose, ariko urumva uca wumva ko twebwe turafise ibituraba, Mm. tegerezwa gukora kugira ngo nyene urugo rube ijuru rito. Turafise ibituranga, ijambo ry'Imana ridutegeka, Mm. kandi n'abagabo nabo barafise ibibaranga, Mm. ijambo ry'Imana ribategeka. Urumva ngo nk'uko Kristo yiguze ishengero, yararikunze araryigura. Urumva ishengero ni ikintu n'abantu b'abanyabyaha, abantu turi mw'ishengero. Umuririmbyi aragenda agasambana, bukeye ntagaruka kw'ishengero, Mm. Kristo ntamwirukana. Urumva izo ni inshingano z'umugabo akwiye kumenya ati nubwo umugore yaguye muri iki kintu, ko anyituye kwa guca bugufi k'umugore, ubundi abagore dutegerezwa kwama duciye bugufi, kwama twubaha, naho twogwa mu kintu mugabo tukagenda imbere y'abami bacu tububashe, duciye bugufi. Iyo wakoze icaha uhaka kugenda upfukamye kugira ugende kubibwira pasitori iti jewe aha namenje. Rero n'umutware wawe ugenda ngira kumwe yahora kubona atari kuri, umubwira ati namenje, nawe kubera wa mutima uri muri Kristo Yesu uri muri we aca akubwira ati mbarira, wahuye n'iki, bimeze gute? Umugore rero ca kintu burya ntazogisubiramo. Cyo gituma rero umugabo akwiye kumenya yuko afise uburenganzira bwose bwo gukura umugore we mu caha yaguyemo, mu kumwereka rwa rukundo, kuko niwaca umukubita ugatora inkoni iti urakoze kubimbarira sha, reka ndakwereka, ubwawe urikubise. None niwikubita azosaba kukubaha? Canke vya kindi kivuga ngo tububahe muri vyose kandi tubagamburukire muri vyose, azovuga
ese ukuntu ryari namubwiye sha ivyambaye ko agatora ubuhiri naho azoja gusenga azogenda afise igikomere avuga ati none ahani nasubira kugwa mu kintu nzobimubwira ariko niwaca umwegera ukamubaza yo wahuye n'iki wahuye n'iki mwamikazi wanje n'ibiki vyaguteye wahuye n'ingorane iki aca avuga ati yo aca abikubwira atuje yumva muri we ari amahoro yumva afise amahoro undi yaciye avuga ngo amahoro Yesu ampa aruta ayo narinzi ngo none ngenda habona kuko nize kwizera aca agenda muri we yumutse aca agenda muri we anezerewe aca agenda gutazira ko afise umwami arusha abandi bose aca agenda avuga ati jewe mw'isi nzima tingira nije mfise umugabo mwiza jenye uzokumva abagore babivuga mu mashengero canke mu ntara kugira ati yo ati reka ati Imana yarantonesheje ati Imana yarampaye umugabo mwiza none uriko uramuraba kw'isura wibaza ko wosanga ari mwiza cane arusha abandi ariko haba hariho ikiri indani uwo mugore adashobora kwirengagiza yumva ati ngumiriza umwana numva nobivuga ati yo ati reka niho rero uzosanga umugore yamana umunezero yamana amahoro kubera hambavu ya Kristo Yesu kujya tugamburukira Kristo Yesu hariho uwundi Kristo Yesu yadushize impande ategerezwa kudukunda ategerezwa kudufasha mu bitugoye nuko mba navyishuye Yego, murakoze murakoze.